kaze mu muryango w'ubwami bw'Imana Kingdom Life Community GS mu funyafunyo. Ndahaye kaze bene data bari mu mihigo myinshi cyane rwose y'isi. Ndashobora kuvuga abo tumaze kumenya, ndashobora guha kaze abari mu Budagi, ndahaye kaze abari muri Nairobi, ndahaye kaze abari mu Burundi mwese, ndahaye kaze abari mu Rwanda, ndahaye kaze abari muri Saudiya, ndahaye kaze abari muri Oman. Reka mpe kaze twese muri uru rugamba. Ndahaye kaze na bene data bari muri Zambia. Turi mu ruganda rudutumbereza ku mugambi w'imfura w'ubugombe bw'Imana. Twarabonye ko Imana yanyegeje ibanga ry'ubugombe bwayo mu myanya n'ibihe, kandi natwe turiko tudodora ku marembo y'ijuru kugira duhabwe kumenya ukuri no kuba abashumba babizigirwa nk'uko Matayo yabivuze. None ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigara nabo mu rugo rwiwe wabagaburire igihe kigeze? Matayo 24 ku murongo wa 45. None ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana abo mu rugo rwiwe wabagaburire igihe kigeze? Kugaburira abo mu rugo ntibigoye, ikigoye ni kugaburira abo mu rugo imfungurwa zijanye n'igihe. Turiko turaronka ubutumwa bubereye mu gihe gezemo. Muri Chelsea turemeza ko turi mu gihe c'iherezo, kandi twashaka tukivuge ko uno munsi ijambo iherezo canke umuhero benshi bashaka kuwitiranya n'umuriro canke igihano kizohabwa abakoze nabi. Ijambo umuhero canke iherezo mu mvugo ya Bibiliya risigura kurangiza umugambi wari waratanguwe canke gutanga raporo y'ibyo watumwe gukora canke gusa n'ubugombe bw'Imana. Reka tubandanye tuvuga ku gihe c'iherezo. Dusome muri Matayo 24:1-14. Avuga ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba iki cy'ukuza kwawe no ku muhero w'isi? Bene data, nagomba maze ndababwira munsi n'isaha vyo kuza vy'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo munsi abana b'abantu ntituwemerewe kumumenya, kandi nta woza avuga ngo nizi saha n'uyu munsi. Ariko hari ibyo twahawe kumenya. Twarahawe kumenya ibizoba bikikije uyo munsi, ibigize igihe c'iherezo, environnement yarayitubwiye ukungene izoba imeze. Reka rero dusome ku murongo wa 4. Arabishura ati, mwirinde ntihagire ubazimiza. Iri jambo mwirinde ni jambo kenshi rivugwa n'abanyabwenge, cyane cyane abashakashatsi. Iyo bavuze mwirinde baba bavuze ngo mugabe. Iyo bavuze mwirinde bavuga ngo mugume mukoresha urutonde mwahawe, ntihagire ubazimiza. Mu yandi majambo, ntihagire uwundi muntu azana mu rundi rutonde. Mugumize ivyo mwahawe, mwirinde mugabe, kuko benshi bazoza mu izina ryanje. Mu yandi majambo, benshi bazozana urundi rutonde bibwira canke berekana ko ari jewe, bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Mu yandi majambo, bazokura benshi mu murongo. 6. Muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde nimuhagarike imitima. Murabira ijambo mwirinde inshuro rigarutse. Mwirinde rikuvuga ngo mugabe, nimuhagarike imitima ngo bitume muva mu rutonde mwahawe, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. 7. Kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami. Amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi cyane. Ibyo nivyo turiko turabona uno munsi. Ibihugu muriko murabona ko biko biracanamwo. Muriko murabona ko abakuru b'ibihugu yuko nabo nyene ko batariko barumvikana muri iki gihe ca nyuma. Ariko ivyo vyose ni intanguriro yo kuramukwa. Gere ku murongo w'9. Niyo bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica, kandi muzokwangwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Iki ni kiranga ukungene bigomba kumera
mu gihe cy'iherezo kandi aricyo gihe turimo, niho benshi bizobatsitaza, bazoryarukana, bazokwangana. Iryo jambo rizobatsitaza ni kuvuga ngo benshi niyo bazorambirwa n'urutonde. 11 kandi hazokwaduka abigira bavugishwa n'Imana benshi. Kuvuga yuko hari abantu benshi cyane rwose bazoza gukorera Imana muri bazoza bavuga ngo nanje Imana yampaye ijambo, nanje Imana yambwiye. No musi turiko turabona n'abavugishwa bihagurukije ubwabo baza kwemerera abantu imigisha. Imana yambwiye kuzoronka, Imana yambwiye kuzomera ibihiye, bazimize benshi. Ni kuvuga ngo abantu benshi bazobakura mu murongo, maze kuko ubugarariji buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba. Murabona ko no mu ishengero bwaryo yuko haduka imvururu, abantu bagasambura urusengero bibwira ngo bagiye kwagura ubwami bw'Imana. Bijya n'ikimenyetso cy'igihe cy'iherezo, nta kindi ko byasigura, ni ikimenyetso cy'igihe cy'iherezo. Ariko uwihangana, turi ku 13, ariko uwihangana agashita ku iherezo niwe azokira. Iri jambo ariko uwihangana, kwihangana ni jambo kandi ribwirwa abanyabwenge. Ijambo kwihangana ni kuvuga ngo kugumiza formule watanguje. Kwihangana ni jambo rivuga ngo kuguma ucunze neza, ntihagire ikintu na kimwe kikononekarana. Ariko uwihangana azoguma ku rutonde n'ibihe n'imyanya n'imfungurwa zatanzwe, akagaburira abo mu rugo igihe kigeze, ibyo akabigendeza gushitsa ku iherezo. Uyo muntu wazokira. 14 kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibere icabona amahanga yose, maze umuhero uzoca uza. Uyu murongo uratandukanye n'indi mirongo yose. Iyi n'indi mirongo twariko turabona ibiza bizoza ku isi, twariko turabona ukungene abantu bazoryarukana, ariko uyu murongo nawe uvuga yuko uko ibiza bizoba biri ku isi, Imana nayo nyene izoplasa ubutumwa bwiza bukwiye gukora mu gihe. Hari ubutumwa bwiza bukwiye gukora ibihe, hari n'ubundi butumwa bwatoranijwe kuzovugwa muri iyo environnement, muri ico gihe cy'iherezo. Bibiliya ivuga ngo kandi ubu butumwa bwiza, abantu bize Ikirundi barazi ko hatangujwe ijambo rivuga ngo kandi ubu, haba hariho n'irindi jambo rivuga ngo kandi buriya canke kandi burya. Iryo jambo kandi ubu mu Kirundi ryerekana yuko ari ikintu kiba cacaguwe mu bintu byinshi. Ngo kandi ubu butumwa bwiza ni kuvuga yuko hari ubundi butumwa bwiza bw'imigisha, hari ubutundi butumwa bwiza bw'ibitangaza, hari ubundi butumwa bwiza bw'agakiza, hari ubundi butumwa bwiza bwo kubohoka. Ariko aravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose. Kuvuga yuko mu kirere canke muri environnement y'igihe cy'iherezo nibyashikira abakozi, abashumba b'abizigirwa bazi kugaburira abo mu rugo igihe kigeze, bageze muri iki gihe, bo bazoca batangura kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, maze umuhero uzoca uza. Mu gihe cy'iherezo hazoba hariko haraba ibintu biteye ubwoba mu isi, nk'uko tubona virusi imwe mu isi yose. Uko ibihe by'iherezo bizogaragara mu isi, no mu ishengero hazoba hariko haraba ubutumwa bw'ubwami bw'Imana bw'ikimenyetso kitabesha. Ubutumwa bw'ubwami bwaratoranijwe kugira bwerekane igihe, bwongere bukorere mu gihe, kandi bute ko burangize igihe. Iki gihe ni igihe kiganzwa n'ubutumwa bw'ubwami. Reka mvuge gatoyi ku nsiguro z'ubwami. Pawulo mu vyete vyiwe araduhishurira yuko ubwami bw'Imana
ari kibanza twinjiyemo y'inyishu yo kuvyagwa na mpwemu yera, nk'uko tubisoma mu Bikolosayi ikigabane ca mbere ku murongo wa 13 avuga ngo iki: yadukijije ububasha bw'umwiza, atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Reka turaho uyu murongo: yadukijije ububasha bw'umwiza. Iri jambo yadukijije ububasha bw'umwiza ni kuvuga ngo yaraduhaye agakiza, yaratubohoye, yaradupfiriye, ahejeje atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Ca wibaza uno munsi shengero, abizera abakijijwe ububasha bwose bw'umwijima, turi mu bwami. Ubu rero biratubereye kuvugaho, biratubereye kuvuga ikibanza twinjiyemo. Rero ubutumwa bwiza bw'ubwami bwerekeye ikibanza abizera bimuriwemo. Chelsea iriko irubakwa mu mugambi w'ijuru wateguriwe uhereye mu matanguriro y'isi. Chelsea iriko irubakwa mu mugambi w'ijuru wateguwe uhereye mu matanguriro y'isi, nk'uko tubisanga mu Baheburayo 12 duhere ku murongo wa 26 gushika ku murongo wa 28. Aravuga ngo ijwi ryayo ryanyiganyije isi ico gihe, ariko noneho irasezeranye ati hasigaye rimwe ngatigitisha, sisi gusa ariko n'ijuru naryo. Bisigura ngo nta kindi umwana w'umuntu ngahanye yo kwirata. Ntituzokwirata ubutumwa bwiza bw'umugisha, ntituzokwirata amamodoka, ntituzokwirata inzu, ntituzokwirata ikintu na kimwe, ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko noneho arasezeranye. Umvize isezerano, Imana ikisezerano iti hasigaye rimwe ngatigitisha, sisi gusa ariko n'ijuru naryo. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe ryerekana gukugwaho kw'ikinyiganyizwa, kuko ari vyaremwe. Ikintu cyose cyaremwe kizokugwaho. Wovuga ngo ijuru niwo mugisha urengereje, nawe nyene Imana yarasezeranye kizokura. Wovuga ngo kuca muri Amerika niwo mugisha uhambaye, n'ivyo Imana yaravuze kizobikura. Ni igiki wovuga yuko ari umugisha uhambaye? Isi izonyigana, ijuru rizonyigana, kandi isi yaratangwe kunyigana. Urabona yuko umugero umwe gusa wa virusi corona washoboye guhagarika ekonomi y'isi, warashoboye guhagarika indege ibihumbi n'ibihumbi, warashoboye guhagarika miliyoni n'imiliyoni z'ingenzi z'abakomeza b'abagwizatunga barutura ku isi umunsi umwe gusa, igihe kimwe gusa. Ni kuvuga yuko isi iriko iranyiganga, n'amajuru nayo nyene ariko aranyiganga. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe ryerekana gukugwaho kw'ibinyiganyizwa, kuko ari vyaremwe kugira ngo bidashobora kunyiganyizwa bigumeho. Ntuzokwirata isi, izonyiganga. Ntuzokwirata ijuru, naryo nyene rizonyiganga. Reka tubana nico gituma kuko twakira ubwami budashobora kunyiganyizwa. Soma umurongo wa 28. Nico gituma kuko twakira ubwami budashobora kunyiganyizwa, dukwiye gukenguruka kugira ngo tubone ingene dukorera Imana tuyishimbaye. Byose bizonyiganyizwa kiretse ubwami. Nimba Imana yashizeho ubutumwa bwiza bw'ubwami kugira buzokore mu gihe c'iherezo, nuko Imana yagombye kuduha ikirengere c'ibindi byose, ikidashobora kunyiganyizwa, icateragiwe n'amajuru. Ubwami bw'Imana bwashizweho nk'umugambi w'Imana uhereye mu matanguriro y'isi, kandi ntibushobora kuja munsi canke kunamira ubundi bwami bwo mw'isi. Naho ubwami bw'Imana tamenyekanye, ariko ni ukuri kandi
buzogasara kandi busasagare ku mahanga yose buteko buyaganze. Igikorwa, reka turabire hamwe igikorwa cya Kristo ngaha ku isi. Ni igiki cyazanye Kristo ku isi? Dusoma muri Luka 4 ku murongo wa 42 dushitse ku murongo wa 43, avuga ngo iki? Ishengero riramurondera bashika aho ari, bageza kumubuza ngo ntave muri bo, maze arababwira ati, ngwiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no mu bindi bisagara, kuko ari cyo natumwe. Yesu ariko adeklara ngaha ari, Yesu ariko ashinga intahe, Yesu ariko asohora ijambo rikomeye cyane rwose, ariko abwira abantu batitiranya icyo yatumwe. Abantu bari banezeye ko yogumana hagati yabo, abantu bari banezeye, ntibashaka yuko yogenda ngo abavemo, ariko arababwira ati, nkwiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no mu bindi bisagara, kuko ari cyo natumwe. Nimurabe, nimba Kristo yatumwe kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, nimba Kristo mu sengesho ryiwe yabwiye intumwa zereka arazigisha akazibwira ngo nimusenga musenge mutya, ubwami bw'Imana buze, ibyo ugomba bibe mu isi nk'uko biri mu ijuru. Nimba yavuze ngo mwitware ku bwa mbere ubwami bw'Imana no kugoroka kwabo, ibisigaye muzovyongera. None ubutumwa bwiza buza kwemerera abantu amahera bwavuye, none ubutumwa bwiza buza kwemerera abantu ibitangaza bwavuye, none ubutumwa bwiza buza kwemerera abantu imigisha budashikira bwavuye. Ishengero rutegerezwa kugaruka ku murongo. GS ibwirizwa gukura nk'urugingo rumwe rugomba gushitsa ubugome bw'Imana ku isi. Ni ingirakamaro kumenya yuko ubutumwa Yesu yavuze atari ikindi, ariko bwari ubwami bw'Imana. Umugambi n'igikorwa cy'ukuri cya Kristo ni ugukorera igihe cyose ubwami bw'Imana no gushinga ubwami bw'Imana mu isi. Ukuza kwa Yesu Kristo mu isi kwazaniye umuntu ukundi gusha ubwami bw'Imana n'ukuganza hamwe n'uburenganzira n'ubuntu yari yatswe mu kutumvira. Ubutumwa bw'ubwami ni ishurirwa rya Kristo n'ubwami bwiwe. Ubu nibwo butumwa bwiza bwo kuvugwa mu isi yose. Ni ukuri ntanyiganyizwa kukuganza kw'Imana kuriko kuragarukana ishusho yayo mu muntu. Ubu nibwo butumwa bwiza bukwiye kwamamazwa mu isi yose, n'igarukanwa n'ishingwa ry'ubwami bw'Imana. Si ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'ibihe bizoza gusa, ariko ni ubutumwa bwiza bw'ubwami buriko burakora muri ubu bugingo. Mu gihe twotahura ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, amabwirizwa n'ubushobozi bikorana natwe, kubera tuba turiko dukoresha ububasha n'uburenganzira byari byacu kuva mu matanguriro y'isi. Ubwami bw'Imana si amajambo, ariko ni ubushobozi, nk'uko tubisanga mu Bikorinto ba mbere ku murongo wa 4, mu gice cya 4 ku murongo wa 20 havuga ngo iki? Kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo, ariko ni ubushobozi. Kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo, ariko ni ubushobozi. Ubwami kandi ni umurage w'abizera babikiwe. Nimba abizera
nimba abana b'Imana hari ikintu tubikiye tuzoronka imbere y'Imana ni ubwami, nk'uko tubisanga muri Matayo 25 ku murongo wa 34 havuga ngo iki? Maze umwami azobwira abari mu buryo bwiwe ati nimuze abo data yahezagiye muragwe ubwami mwateguriwe uhereye mu kuremwa kw'isi. Bene data, nimurabe ukungene umurongo ari umurongo w'igitangaza. Maze umwami azobwira abari mu buryo bwiwe ati nimuze abo data yahezagiye muragwe ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Si byiza kwitiranya ishengero n'ubwami bw'Imana. Ubwami buratandukanye n'ishengero. Amen. Ubwami bw'Imana buragutse gusumba ishengero. Turakeneye gutahura ko Yesu ataje mu isi gushinga ishengero ku isi, ariko yaje ku isi gushinga ubwami bw'Imana. Reka tuduge kuri urugezo. Turakeneye kumenya n'aho abakozi b'Imana uno munsi twihutiye cyane rwose gushinga amashengero. Iri jambo ndibaza yuko riraza kubahemukira gatoya. Turakeneye gutahura ko Yesu ataje ku isi gushinga ishengero, ariko yaje gushinga ubwami bw'Imana. Mu gihe Imana igomba gushitsa umugambi ikoresha ishengero ryayo riri ku isi. Ishengero ni igikoresho kiri mu maboko y'Imana kugira gishitse ubugombe bw'Imana. Ishengero n'abantu b'ubwami bw'Imana. Hatabaye ishengero, ubwami bw'Imana ntibwoshobora gushingwa, kandi hatabaye ubwami bw'Imana, ishengero nta ntumbero n'umugambi ryogira. Ishengero ni igikoresho cyubaka ubwami, kandi ubwami nabwo ni intumbero y'ishengero. Reka mvuge uno munsi intumbero ya KLC ni kubaka ubwami. Ibikoresho Imana izokoresha kubaka ubwo bwami ni twebwe. Rero turi ibikoresho byiza, turi ishengero ryiza rigomba kubaka ubwami. Rero ntituzubaka ishengero, tuzubaka ubwami. Reka turabire hamwe ubutumwa bwa Yesu Kristo Yesu Kristo ubutumwa nawe yigishije. Reka dutangure muri Matayo 4 ku murongo wa 23. Haravuga ngo iki? Yesu agendagenda i Galilaya hose yigisha mu masinagoge yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara n'ubumuga by'uburyo bwose mu bantu. Hari ikintu ngaha anyuravye umurongo ukungene upanze. Yesu yagiye kwigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami. Kubera ko twamaze gusoma mu Bikorinto ko avuga yuko ubutumwa ubwami atari amajambo ari ubushobozi. Hari ibitangaza bikurikira ubwami. Rero ariko ibitangaza si intego n'ubwami. Reka turavugane Yesu Kristo yabigize. Ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, ababwira umugambi, ahejeje arakiza indwara n'ubumuga by'uburyo bwose mu bantu. Tubandanye muri Matayo 9 ku murongo wa 35 avuga ngo iki? Yesu agendagenda mu bisagara byose no mu mihana yose yigisha mu masinagoge yabo, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Nimuraba, Yesu Kristo ntiyagiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'imigisha yemerera abantu kuja muri Amerika, kurogura amamodoka, kuronka amazu. Sivyo Yesu Kristo ariko arigisha.
Yesu Kristo ubwiwe yariko arigisha ubwami bw'Imana, ariko kubera ko yamaze kutugabisha ko mu gihe cy'iherezo hazoza bavugishwa n'Imana benshi, bazoza bigisha no mu izina ryiwe. Iki kintu PLC dutegereza kuba maso tukamenya ngo ntiyadutumye ibi, yadutumye ibi. Reka tubandanye muri Mariko 1 duhere ku 14 dushike ku 15 avuga ngo Yohana amaze gushigwa mu ibohero, Yesu aja i Galilaya, ati igihe kirashitse, ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Murabe iri jambo kungene ritunze. Yohana yari mu ibohero, sivyo? Yesu abonye Yohana agiye mu ibohero, acamenya yuko urufungo rwa Yohana ari saha yerekana ikindi gihe ko gitanguye. Aca avuga ngo ati igihe kirageze, igihe kirashitse. Ubu rero ibintu ku isi birahindutse, hatangwe kuvuga ubutumwa ubwami bw'Imana buri hafi. Ngo mwihane, iryo jambo mwihane risigura gushindukira. Iryo kwihana risigura ngo wari gukurikira ibi, ubure kurikira ibi. Mwibuke ko ico gihe bariko barumviriza ubutumwa bwiza bubwirijwe n'abasadukayo, bubwirijwe n'abigishwa b'ivyagezwe. Ariko arababwira ati ubu rero ce muhindukira, ni mwihane. Ubu rero ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana buri hafi. Hagiye guhinduka filozofi, hagiye guhinduka integuro, hagiye guhinduka no kwigisha, n'ivyiyumviro bigiye guhinduka. Ubu rero ni mwemere ubutumwa bwiza, kubera ko haje ubundi mutari muzi. Ni mwihane muhindukire. Nico kimwe na twebwe, ishengero ryari mu migisha, ishengero ryari mu nyubako rimeze zinyuranganye, ariko ijambo duhamagarirwa kwihane, kwakire ubutumwa bwiza buhuye n'igihe c'iherezo. Reka turabe muri Luka 4 ku murongo wa 42 gushika ku murongo wa 43 avuga ngo ishengero yamurondera, bashika ahari, bageza kumubuza ngo ntave muri bo, maze arababwira ati nkwiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no mu bindi bisagara, kuko arico natumwe. Nimba Kristo yatumwe kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, GLC nayo yatumwe kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Reka dusome Luka 8:1 havuga ngo hashize igihe gitoya, agendagenda mu bisagara no mu mihana, ababwira ijambo ry'Imana, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bwayo. Bamwe 12 bajana nawe. Reka dusome muri Luka nyene 9 duherere kuri 1 dushika kuri 2 havuga ngo abatuma kubarira abantu ivy'ubwami no gukiza abagwayi. Arababarira ati ntimugire ico mujana ku nzira, ariko inkoni canke isaho canke impamba canke amahera, kandi ntimugire amafundo abiri. Abatuma Yesu ngaho yariko aratuma intumwa ziwe, abatuma kubarira abantu ivy'ubwami. Nta bindi bintu yabatumye kubwira abantu. Gende mubabwire amakuru y'ibwami, gende mubabwire ukungene ingoma kwa data zipanze, gende mubabwire ukuntu tuzotwara, gende mubabwire ivy'amatwara yanjye, gende mubabwire n'ukungene bitwararika ijambo ryanje nk'ijambo ry'umwami. Ega dusome muri Luka ku 10 tugere ku murongo wa mbere, ndaza gusimba ndagera ku murongo w'8 no w'9. Mu nyuma y'ivyo umwami Yesu atoranya abandi 70, atuma babiri ngo bagende imbere yiwe mu bisagara vyose n'ahantu hose ahagira ace, kandi igisagara cose mujamwo bakabakira, muze murye ivyo babahaye, mukize abagwaye baho, mubabwire muti ubwami bw'Imana burabegereye. Ivyakozwe n'intumwa 8:12. Ariko bizeye ubutumwa bwiza Filipo ababwiye bw'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya
rya Yesu Kristo barabatizwa abagabo n'abagore. Filipo nawe yavuze ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ibyakozwe n'intumwa 28 ku murongo wa 30 haravuga ngo iki? Amara mu nzu yiwe yatangira ikibuguro imyaka 2 yiramvuye, yama yakira baje kumugendera bose, abahanura mu bwami bw'Imana, akigisha ivy'umwami Yesu Kristo, ashize amanga bwose ata umubuza. Reka mvuga ati na Pawulo ubwiwe yavuze ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Reka ndangirize mu Bikorinto ba kabiri ku murongo w'icumi, ku kigabane c'icumi ku murongo wa 14 havuga ngo iki? Ntidushingira ngo turenze urugero rwacu nk'abatashitse kuri mwebwe, kuko twashitse no kuri mwebwe koko tuzanye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Mwibuke, iyo tuvuze ubutumwa bwiza bwa Kristo, nta kindi Kristo yigisha atari ubwami bw'Imana. Rero nimba natwe dutwaye ubutumwa bwiza bwa Kristo, tugomba gutwara ubwami bw'Imana. Reka rero tuvuge urugendo rwa Kiyesi canke igihagararo ca Kiyesi. Kiyesi iremera ko muri iki gihe c'iherezo atabundi butumwa burekuwe n'amajuru atari ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Kiyesi ni imbohe yo gushingira intahe ubwami bw'isumba vyose no kubwagura. Kiyesi iriko irubakwa nk'umuryango w'ubwami. Mushaka kumenya byinshi, murashobora kubandanya musoma igitabo ca Kiyesi kivuga gutahura ubwami bw'Imana. Murakoze, vuba tuzosubira kuganira.